Go one selector number 1 Linux TV number 1 Linux TV benge bangira pese mbote kote munjagara kubaretse nange bitatu Joel kwa kundi nyene niko biba bimeze muri Linux TV turagerageza tukabaha ibintu biryoshe impande zose zigiye zitandukanye turi kumwe umwigeme akiri muto muramubona ngo ndigito sindi muto araberewe muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye ariko ku bantu muko murakurikirana ikiganiro akajambo marketing niki mu majambo aramvuye mu majambo agiye atandukanye niki marketing ngo nakantu gafise ubuntu bwinshi bugiye butandukanye araza kudusigurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye reka no mu buzima bugiye busanzwe yap numva afise umunezero wahatari umeze neza ego umeze neza cyane gose okay urashaka kuramutsa bako baradukurikirana ama unababwira akazina kuba hariho abatakuzi kugira babashe kumenya icyo tubandana ndabaramukije abakunzi ba Linux TV nkaba nitwa NAHIMANA Leila nkaba nkorera muri Linux Music Company nkaba nkora mu gisata ca marketing benshi antuka turamaze kumenyana cyane abakunzi ba Linux turamaze kubagenderera cyane ego yap turamaze kubagendera cyane ni Leila ifreshere nyinshi ariko amatwa nsumira Leila ngo si umurundi kazi kuba byibaza uko nivyo oya Leila ni umurundi kazi nkuko no yanje bivuga nitwa NAHIMANA Leila ufise n'izina ryiza cyane murakoze okay kuba baradukurikirana Leila mu bisanzwe ikintu akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bakuzi ariko ikintu kimwe Leila iyo ariko arakora kenshi aho ikibanza cyane ni nk'iki kinuma umwanya nkora ibintu byinshi nkuko bivuze muga ikintu cyose ndagiye umwanya kuko iyo winjiye mu kintu ugiha wewe wese n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kugira ngo ushobore kuavansa abako baradukurikirana dukeneye tubigishe gato cyangwa ubigishe wewe nkuko bakuzi muri ibyo bigiye bitandukanye ibyo wavuze bigiye bitandukanye ni nk'ibi ku batabizi bigiye bitandukanye sanzwe nikorera ivyanje nkongera nkakorera company ya Linux Music Company umwana nka wewe wikorera ibyawe hariho benshi bashobora kuvuga ati no aratubesha muri ubu buzima dukwiye twese gucrea ivyo dukora turakwiye gukura amaboko mu muzu utarinze kuraba ngo donc ndacari muto turakwiye gukura amaboko mu muzu kuko abashitse kure abageze kure bose batanguye hasi bakiri bato rero ndashaka gutumirira zina muntu wese niwumve wo kwikengera mu myaka yawe niwumve wo kwikengera aho ugeze ariko wumve wo crea ibintu bishasha muri wewe ukumva yuko wokora ukumva yuko woba independent y'ubuzima bwawe para abakunzi benshi amatwi nsumira baravuga ati Leila no mu diaspora Leila sponsor ku gwwaruka rugiye rutandukanye apana sponsor y'amahera ariko no kubahanura mu buzima bugiye butandukanye reka mbere no kubafasha mu bintu bigiye bitandukanye kuba ko barakurikirana ikiganiro umaze gufasha mu bwo buryo utujambo tubiri mu buzima no gufashanya juste kwegera abandi mu kunguranya ubumenyi abajene turakwiye kwitwararika kungurana ubumenyi niturondere ejo hirya y'ejo urumva dufite diplome y'ama université dufite ama diplome y'ama humanité twumve yuko ubuzima bwacu buri base ku byo twize ariko ubuzima bwacu twumve yuko buri base mu bintu twoshobora gucrea entre yacu nk'abajene nico gituma abajene dukwiye kuba hamwe kugira ngo dushobore kungurana ubumenyi kugira ngo dushobore kubwirana ama projet
kugira ngo dushobore kwiteza imbere nk'ugwaruka rw'Uburundi kugira ngo Uburundi bwacu dushobore kubuteza imbere natwe Uburundi bwacu dushobore kubuteza imbere natwe reka rero tuze mu kintu Leila akunda gukora cyane aricyo cyitwa marketing nibyo ko ndabivuze kuri Leila marketing ni iki mu jambo rimwe duce tuze marketing novuga mu jambo rimwe ni nko kumenyekanisha ivyo umuntu akora nk'ubu ndashobora kumenyekanisha ivyo Linux Music Company ikora ndashobora kumenyekanisha ivyo wanje personnellement nshobora kuba nkora nico kija mu gisata ca marketing reka tuze kugwaruka rugiye rutandukanye nawe urabona ko kiri muto kugira ufashe abandi bato nka wewe kumenyekanisha nk'uko wari ubivuze kugwaruka ruko rudukurikirana bizana isuri yihe mu kibano canke reka no mu Burundi bwacu et surtout hariyo abantu biyumvira marketing urumva shobora kuja mw'ibarabara shobora kuja muri entreprise kanaka mais umuntu nazomenya ivyo ukora utarabishira ku mugaragaro rero nashaka gutumirira zina mu jeune wese kumva yuko yomenyekanisha ikintu akora niwumve yuko wogira isoni mbe ninde wombona mw'ibarabara ndiko ndamenyekanisha ivyo nkora cyangwa ndiko ndamenyekanisha ivyo company nkoreramwo ikora umenga birateye isoni no nibiteye isoni ariko tuyifate nk'akazi kuko umuntu nazo kwibwira ivyo akora utamushikiriye ahari umusigurire avantage y'ibikorwa vya ukora canke avantage y'ibikorwa company koreramwo ikora rero biradusaba gusohoka biradusaba kwegera abantu tukabasigurira ivyo dukora reka dusubire inyuma gatoyi Leila akiri umwana indoto yari afise niyo y'ivyo akora canke byari bimeze gute muri kahise gato uducishirize ko bon indoto nari mfise sivyo nkora sivyo nkora nari mfise indoto yo kuba umu docteur bon de plus nagiye ndakura de plus nagiye mbona aho ndi kuko muri université nize finance et comptabilité muri finance et comptabilité rumva hariho aka marketing rero naciye nisanga muri ivyo kandi nico ndabisangamwo peut-être nico Imana yandemeye ego ku mwuga wo kumenyekanisha niko twovyitwa Leila ku myaka afise n'imyaka iheza ariko arabikora Leila ikintu yishimira muri uyu mwuga amaze kunguka canke amaze gusangira n'abandi mukaya duca tubiza ko gato ariko duhere kuri Leila gusa nikihe wishimira mu mwuga wawe kumenyekanisha ibintu bigiye bitandukanye bon je nishimira personnellement kuri jewe mu bintu byo kumenyekanisha ivyo nkora haraho vyangejeje hariho niveau vyangejeje ko kuko deux fois arigiye uheze ishuri nka je nahejeje université aca niyumvira ati mbere ko mejeje université nzokora iki ariko ngaca ndaba bagenzi ngene badandaza bagapostinga rero ndabigira comme blague exe comme blague ndaza posta tirikana je ndaposta tuntu duto ariko icanangaje ni kintu nagiye kuronkamwo amahera mu buryo nazi rero ivyo vyavuye muri uko kuntu nagenda menyekanisha ivyo nkora biciye ku ma réseaux sociaux biciye mu kibano biciye mu bantu bari hafi yanje nababwira ati waruzi sigaye nkora ibi nibi birafasha haraho bimaze kungeza haraho bimaze kugeza dufashe ugwaruka reka n'abantu muri rusangi nkuko ari ubivuze haraba batagira amatelefone haba hariho abantu bataciye ku ntebe y'ishure batarose amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure biroroshe kugira bashobora kugira marketing nkuko bivuze yego biroroshe kuko marketing nziza cyane niyo gusanga umuntu mu kibanza burya telefone umuntu araraba akaprecier mugabo muri kumwe urashobora kumufasha kwa aprecier ikintu urashobora kumufasha gukunda ikintu nko par exemple nkora mu bintu by'imodu ndashobora gupostinga emodu kanaka ngadishira kuri statut umuntu akubwira ati uzunzanire ijya modu size kanaka
yabiravye ashobora kwikunda kuri statut canke nayikunde mugabo de façon que umuntu umwegera ukamubwira ati vraiment kino kintu ndakuravye co kubera hari ikindi kintu bikontribuwa muri uwo muntu gusumba kuri telefone ya ntagucire mu gato twariko turagerageza kugira dufashe abantu muri rusangi hari abantu baba badafise amatelefone badafise uburyo bwo kugura amatelefone ni benshi nk'umuntu araza ruguru cyane hagiye hatandukanye kwa turi mu Burundi hariho n'abantu baba batagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishuri twariko rero turavuga ati abo bantu bimera gute ego nico niko ndavuga ati gusanga umuntu mu kibanza nivyo vyoroshe gusumba ivyo twovuga ku ma réseaux sociaux réseaux sociaux umuntu ashobora kubiraba nabiha umwanya ariko umuntu umushikiriye ahari ukamubwira ati jewe nkora ibintu kanaka biroroshe yuko abitahura kandi biroroshe yuko umuconvaincre ukamubwira ati kino kintu vraiment ni ciza kuri wewe gusumba ku telefone donc ni nkuko ushaka kuvugana n'ikintu umuntu kiri sérieux mutaja kuvugana kuri réseaux sociaux umusaba umwanya ukamubwira ati nukuri ndasabye uzundondera umwanya kanaka dushobore kuvugana ukamwegera mukavugana nibaze yuko kwegera umuntu bisumba ama réseaux sociaux duca tuzuku ati iyo ufise amaraso meza ku bantu niho bigukundira kuri Leila hari abantu usanga bigoye kugira begera abantu bafise amasoni menshi agiye atandukanye Leila yegera abantu kubera tabatinya kubera hari abantu baba bafise amasoni ugwaruka rugiye rutandukanye kugenda kuyagisha umuntu bimugora tubafashe abo bantu bigoye kuja kuyagisha abantu bon donature nanje simvuga simvuga donature ndumuntu atekereje mugabo iyo ngeze mu gikorwa biranyorohera cyane nubwo wonuma ku muntu kanaka biranyorohera ingero ushobora kumuvugisha premièrement mbanzi yuko ikintu ugiye kumubwira ko ari ikintu gikenewe ko ari ikintu kiboneka gifise sens rero notumirira zina mujene wowe wumva yuko wogira amasoni kwegera umuntu kanaka woyikuramo ikintu nagiye kubona abantu barakunda icubahiro il suffit gusa kumenya ingene ushobora kuvugisha umuntu kugira ngo ashobore kuguha ikiyago kuko hari igihe usanga ugiye muri bio kanaka canke ugiye kuraba umuntu kanaka bivanye n'ingene wagiye kumuvugisha canke bivanye n'ingene wamwegereye ugasanga umuntu na importance aguhaye rero twige ingene dushobora kwegera abantu muri ya ndero ndundi nyene twahawe n'abavyeyi bacu twahawe n'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo ushobore kwegera umuntu mu rufasoni ndibaza nta muntu yoshobora kwima ikiyago wamwegereye mu rufasoni akwiriye nta muntu ashaka kwima ikiyago wamwegereye mu rupfasoni akwiriye yari Leila atubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye Leila utubazo tubiri kugira duce duheza ikiganiro hari abako baradukurikirana nibaze ko bagiyeho cyane uzova usanga bagiye baranakwegera aho urati bigenda Leila hariho abatamakazi hariho abana gwaruka nka wewe n'abandi muri rusangi utujambo tubiri ushobora gufasha izo mpande zose kucerekeye marketing canke no mu buzima busanzwe kubera wewe ufise ibintu byinshi uciye ubwenge cyane tubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye dufashe izo mpande zose bon cyane nobwira abantu bakiri bato twige kuba independent twige kumva yuko ubwo buzi dukeneye twobucrea ubwacu Leila tugushimire cyane yego murakoze amatwi asumira ngo hariho uturirimbo ngura hari abantu tuzi kubera abantu bose barakunda umuziki Leila umuririmbyi akunda n'uyu ndaba cyane gospel ninde bon ndakunda abaririmbyi benshi cyane ndakunda indirimbo za adoration
ndakunda David, ndakunda Apollinaire, ndakunda n'umuririmvyikazi mwiza cane yitwa Vestine. Leila yari muhira ikintu atigera yibagira gukora ni nk'iki amasaha yari yose. Leila ari muhira premièrement ikintu atibagira novuga yuko ngira no guseka. Ngira urakekeranye. Bon, ikintu atibagira gukora premièrement kibazo kigoye. Bon, ikintu nibagira gukora nibaze yuko Leila yashavuye amera gute ari muhira cyangwa ari mu bundi buzima bugiye busanzwe? Bon, Leila yashavuye ni umuntu acaja kuryama. Yapu ni umuntu acaja kuryama. Kwari kwa kundi nyene. Leila tugushimira cyane kubona twashoboye gukorana ikiganiro muri Nox TV. Niteka ridasanzwe ariko usezera abakunzi bawe muri rusangi n'abantu bose bakora kurikirana ikiganiro isi yose. Bon, ndashimiye Nox TV premièrement. Ndashimiye n'abakunzi bayo. Eko mani bahezagire. Yopo kwa kundi nyene mubande mugira like amashare reka n'amakommentaire tuba tuyakeneye ni kuza turabaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu mpande zose zigiye zitandukanye mbere tunabigisha mu buzima bwose bugiye butandukanye. Leila bye.